kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Muri rwa rukurikirane rw'igisomwa twagiye turaba ku buzima bwa Yosefu, turasozera iki gitabo c'itanguriro dusoma ku majambo ya nyuma Yakobo yabariye abana biwe muri iki gice ca 49. Itanguriro igice ca 49 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 33. Umutwe w'amajambo uvuga ngo amajambo ya nyuma ya Yakobo. Yakobo ahamagaza abana biwe arababarira ati nimukoranire hamwe ndabamenyesha ibizobabako mu minsi izoza. Nimukorane mutega amatwi bana banje munyumve ndiso Isirayeli. Reyubeni uri imfura yanje, inkomezi zanje n'imbuto yanje ya mbere mu gihe c'inkomezi zanje. Warakarenzo mu cubahiro, warakarenzo mu bubasha. Nk'uko amazi asuriranya niko nawe umeze, nuko ntukibaye uhambaye kuruta abandi, kuko wasambanije umugore wanje ugahumanya uburiri bwanje, mbere wuriye uja mu buryamo bwanje. Simiyoni na Lewi baravukana, ibirwanisho vyabo ni ivyicanyi bakoresha ku manyama. Mushaha wanje ntukaje mu nama zabo, mutima wanje ntugafatanye n'ikoraniro ryabo, kuko ishavu ryabo ryabateye kwica abantu bagatema n'ibitsi vy'inka kugira ngo bimare ishavu. Ishavu ryabo rirakavumwa kuko ari ryinshi, n'uburakari bwabo kuko ari ubw'agashinyaguro. Nzobakwiragiza mu Bayuda, ndabashwiragirize mu Bisirayeli. Weho Yuda, abo muvukana bazogushima. Ukuboko kwawe kuzogwa mu gahogo k'abansi bawe, bene so bazokwikubita imbere. Yuda ni kibuguru c'intambwe, uraduze mwana wanje uvuye mu ruhige. Arunamye abunda nk'intambwe, mbere nk'intambwe y'ingore, ninde yo kubahuka kuyikoma. Inkoni y'ubwami ntizova kuri Yuda, intahe yo kuganza ntizova hagati y'ibirenge vyiwe. Nyeneyo ataraza, uwo niwe amahanga azokumvira. Aziritse inyana yiwe y'indogoba ku muzabibu, n'umutavu w'indogoba awuziritse ku muzabibu wiwe w'indobanurwa. Amesuza impuzu ziwe umuvinyu, imyambaro yiwe ayimesuza umutobe utukura w'inzabibu. Amaso yiwe atukujwe n'umuvinyu, amenyo yiwe yejejwe derere n'amata. Zebuloni azoba ku isesero ry'ikiyaga, iwabo hazoba ku isesero aho amato ashikira. Azohana urubibe n'i Sidoni. Isakari ni indogoba y'inyenkomezi iryamye hagati mu mpongore. Abona uburuhukiro ko ari bwiza, n'igihugu ko kimuhimbaye. Ategera urutugu kwikorera, ahinduka umushumba wo gushingwa ibikorwa vy'agahahazo. Dani azocira imanza abantu biwe nk'umwe wo mu miryango y'Abisirayeli. Dani azoba inzoka mu nzira, azoba imvuvyi ku kayira, ikomora ifarasi ku binono, bigatuma uwigenderako akoroka akagwa agaramye. Ewe Uhoraho, niteza agakiza kawe. Gadi azoterwa n'igitero, ariko nawe azogihindukirira agice ibitsi. Kuri Asheri hazova ivyo kurya biryoshe, azotanga ivyo kurya vyiza bikwiye abami. Nafutali ni ishashi y'impongo irekuwe, avuga amajambo meza. Yosefu ni ishami ry'igiti cama cane, ishami ry'igiti cama cane kiri hafi y'isoko. Amashami yaryo arenga uruzitiro rw'amabuye. Abarashi bamuteye kubabara, bamurashe imyambi, baramwandurutsa. Ariko umuheto wiwe wamubanze, ari n'ubukerebutsi mu maboko, abihawe n'amaboko y'inyenkomezi ya Yakobo, ariyo mwungere igitandara ca Isirayeli. Niyo Mana ya so izogufasha, ishobora vyose izoguha imigisha. Imigisha iva iyo mw'ijuru hejuru, n'imigisha iva mu mazi kuzimu. Izoguha imigisha yo konsa no kuvyara. Imihezagiro ya so irengeye iyo basogokuru bahezagira, ishikaho imisozi y'intava igarukira. Izoba ku mutwe wa Yosefu, mu gitwariro c'uwarobanuwe muri bene se.
aha hepfo handitse ngo urobanuwe ni uwagizwe mukuru muri bene se. Umurongo wa 27, Benyamini ni ibingira ry'amero, mu gitondo arotsa ico yahize, ku mugoroba akagabanganya ivyasahuwe. Abo bose niwo miryango y'Abisirayeli uko ari 12. Ivyo ni vyose yababwiye aho yabahezagira, umuntu wese amuhezagira umuhezagiro ukwiranye nawe. Umurongo wa 29, umutwe w'amajambo uravuga ngo urupfu rwa Yakobo. Arabihaniza arabara ati ngira mpamvya abacu, muzompambe hamwe na data na sogokuru mw'isenga riri mw'itongo ryari rya Efuroni umuheti, ari ryo senga ryo mw'itongo ry'Imakipera aharabana n'Imamure mu gihugu c'i Kanani, niryo Aburahamu yaguranye n'iryo tongo ngo habe aho yiharije ho guhamba, ahaguze na Efuroni umuheti. Niho bahamvye Aburahamu na Sara umugore wiwe, niho bahamvye Isaka na Rebeka umugore wiwe, kandi niho nahamvye Leya. Iryo tongo n'isenga riri muri ryo vyaguzwe mu Baheti. Yakobo arangije kwihanikiriza abana biwe, arikwega asubiza amaguru ku buriri, araheza aracikana ahamvya biwe. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Twumvise amajambo akomeye Yakobo yabariye abana biwe. Bamwe batakaje ikibanza cabo kubw'inyifato mbi nka Reyubeni, yarakarenzo yari imfura ariko atakaza ikibanza kubera ubusambanyi, kubera gukora ikizira akaja gusambanya incoreke ya se, umugore wa se. Mukundwa, wiyubare cane, ntihagire ikigutwara ukuba imfura kwawe, ikigutwara umwandu wawe, ikigutwara ikibanza cawe kubera inyifato mbi, kubera kamere yamivyuka. Uhoraho akugire neza. Ijambo nagomba gutebako cane cane ni rya Yosefu, kuko twagiye turavuga ku buzima bwiwe. Yakobo ariko arahezagira abana biwe bashitse kuri Yosefu ku murongo wa 22, yaravuze ngo Yosefu ni ishami ry'igiti cama cane, ishami ry'igiti cama cane kiri hafi y'isoko, amashami yaryo arenga uruzitiro rw'amabuye. Mukundwa, ndakwifurije kuba nka Yosefu, ube haleluya, ube ishami ry'igiti cama cane kiri hafi y'isoko, ube ishami rirenga uruzitiro rw'amabuye. Uhoraho agushoboze kurenga inzitiro z'amabuye zubatswe iwanyu, akarimbi, limite, imipaka shetani yashinze iwanyu, uyirenge kuko uri hafi y'isoko. Ugume hafi y'isoko, utama mu gihe kimwe gusa ariko wama igihe cose. Imana ihabwe icubahiro. Ube nka Yosefu. Ndakwifurije umugisha nka Yosefu. Ku murongo wa 23 ngo abarashi baramuteye kubabara, bamurashe imyami baramwandurutsa. Kwama cane ntibikubuza guhura n'ingorane, ariko umuheto wawe wame ubanze. Oh haleluya, ubukerebutsi bwame mu maboko yawe, ubihawe n'inyenkomezi ya Yakobo, ubihawe n'umwungeri igitandara ca Isirayeli, ubihawe n'Imana. Aha aravuga ngo ni Imana yaso izogufasha, ishobora vyose izoguha imigisha, imigisha iva mu ijuru hejuru. Haleluya. Ndakwifurije kwama ufise ubukerebutsi, ndakwifurije gufashwa n'Imana, ndakwifurije kuronka imigisha iva iyo hejuru mu ijuru, n'imigisha iva mu mazi kuzimu, ubutunzi bunyegeje pfo, nkuko bamwe baronka amapeteroli, abandi baronka amazahabu n'amafeza biva epfo. Uhoraho abiguhe. Izoguha imigisha yo konsa no kuvyara. Uhoraho abigushitseko. Mukundwa uriko uratwumviriza, ugume hafi y'umwami wawe, ugume mu ijambo. Muri Zaburi ya mbere aratubarira ngo hahiriwe umuntu aticara mu nama z'ababi, uwo atifatanya n'abanyangeso mbi, ngo ariko bimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, ngo azomera nk'igiti catewe hafi y'amazi. Mukundwa, ndakwifurije gukunda ijambo no kugendera ku co rivuga. Imihezagiro yaso irengeye iyo basogokuru bahezagira. Ndavuze ngo uronke imihezagiro irenze iyo abantu b'iwanyu bose baba bararonse nawe warigeze kumva. Ishika nk'imisozi y'intava igarukira. Izobe ku mutwe wa ngo izoba ku mutwe wa Yosefu. Ndavuze ngo ibe ku mutwe wawe, uhashira izina ryawe mu gitwariro c'uwarobanuwe muri bene se.
igitwaro c'uwagizwe mukuru muri bene se. Uhoraho agukuze, uba umutwe ntuze uba umurizo, uwo hejuru ntuze uwo hasi, uwo imbere ntukaba uw'inyuma. Haleluya, haleluya. Uhoraho akugire neza, akugire neza. Warakoze gukurikira iri jambo, usubire kumviriza iki gisomwa, wumvirize n'ibindi bisomwa kugira ngo mpemu yera kuyagire. Uri kurisomera, uri kurumviriza kandi ubisangize n'abandi. Imana iguhezagire, ijambo rirema ikintu gishasha mu bugingo bwawe, rikuzana ivy'amaso atarabona, ivy'amatwi atarumva, ivy'ubwenge bwawe butariyumvira. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa we n'abawe mu vyawe byose. Uheshe Imana icubahiro kandi werekane icubahiro cayo n'ubugororotsi bwayo. Urakoze. Umugoroba mwiza, umunsi mwiza, ibihe byiza aho uherereye hose ku isi. Urakoze.